Mano umuntu agenda akabona shit uyu n'umuntu cyane gisizi umuntu Marezo ikirango n'ikibuga cy'umupira bakwandikiye ngaho bakwandikirira ngaho ari ku kibuga cy'amagende usoma mujana akunda akora agasiporo bagakorera ngaho ku mate ku makuse murazi we matera amahera zigeze ko we kumva bashaka kugabanya ibiro ntibo bagende hariya ku byatsi hanze gusa nubwo muri ko muranuka ibintu byo ngaho bisigaye bincanga mwe murantuka ariko nyine Marezo aho nandi so n'ukuri urishorana nyoko muti twese twicare dayi niho ninde uri naho arishara ngaho akaza bagahanya n'umukozi sihinde burira muzoza murabirira ko ucicishwa ugenda okay burya cyane nawe urakunda ibintu ukimbiye aho jya mbambona ni nko gukimbira none wigire mujyane n'umukozi ngo umubemberezo umengo nibindi uri kwagira uyu ko ari rofa imbere ngaho ngo ni rofa none wenda kubaza wowe imisose ni ukimbirira abakozi mugabo umuntu agira aravuga ugaca wumva ko umenga umuntu ni mubi yayi kiraza none basi muhiki Tinda mubembeza cyane no uri munamubembereza. Ho nyene ndimo ndavugira zino ntebe amakuse mu minota 5 upfa kwicarako. Uravyumva? Hanyuma nagira ndavuga ntikisi kibuga bugaciva ngo ndakankamira ngo. Oyaje none muterana amajambo n'umukozi. Arabagosi n'amahuja. Imani bababarire. Arabagosi yo. Marezo. Bati peza. Umwana arajya arasinziye pe genda nonzane na mama nk'iki ndaja haraba bosi ariko Marezo bugira kwisonera kintu nze n'amazi ndanyoteye kwa mino ruzo ngiri mana ko riko ntari gikombe haraba bosi Marezo yubaha pe bugiriro twe twahiriza wa mugore twe twubahirizanya mbewe kwereka nawe umusuzugura imbere y'umukozi we nikubera ndagusuzugura imbere y'umukozi isuguti yaje agateye uvuze utontoma nkuko ntiwovuga ibintu tukabihereza mu cyuwo none uze utukane n'umukozi aho uri kurantesha agaciro utukane n'umukozi ngo mutukane mane banyoko batiyubaha bafise ingeso mbi imani bababarire harabamabuja bafise ingeso mbi Marezo gerunze nayo mazi yazanye mabuja nta kibazo muri no misindi muri mwuka kasumuru saho ndamusi genda kwa telefone yawe none ehese kanja yaba mwibikije twe twubahirizanya kuri telefone Neshere w'imyanya yose utavuze urondomo kutontoma ni ikiyago umukura n'umugabo bafataniye ikibazo babimara ivyo vyibiyago vyo mu cumba birisa naye nyabiyago mu maramaze ko tabiyago kugira mu cumba mama buja ariko nari nibagiye kubwira Marezo ntabara no kuri genda rushe numva n'umutwe wanje uremereye oya ibyo bindi turanabivugana nejo cingenzi waraguze yapana waraguze yapana ipantaro imwe ihera kuri 50,000 none ntiwavuze ko ukeneye ipantaro none mabuja aze kuguhamahira uguripa ibi bihuzu zurambara ibi ni bihe cyicubariye umuntu none hari kibazo uze kumuha 20,000 rira kuri ipantaro nziza yo muri magazi yego bizo kuberwa abantu bakaza ngaha bakabona ko dufise umusore mwiza kandi ibi uzura bikuru ugende wimushe murakoze cyane bakugirire neza mu mutwe kandi uzuragira ingero wubaha abantu ngaha aywa nababurinda genda rero tubanye neza ubura kumwe wambaye ibyo uri nene amazi nagutemyariye kandi nawe ureke kuzubuzura kari umukozi umenya ko ari umuntu nk'abandi Marezo
ntazosubire kuzana gukarira kiri nta n'isoni ugiye uno muntu nk'abandi ni wabanye namuriye jewe none kuzuka ukamukarira erega ntaramenyera ntuzi ko aruka kuva ruguru uca umukarira ngo intere ngo arazononye ibi ntitwabisanze ngatwe ntitwabirose ntitwakoze hamanga azotwubaha oya nimba ari ikivyagwa none erega umuntu amaze kuba ngaha aba ari uwo ngaha iwacu ivyo turya si babiteka ubu asaka niyo dushiramwo imbogo iyo mbuko uzoyisakirana bosi uko bugari uko ikintu kumanda kurenda kugenda ubugari harabagize ubona bababwiye uko mwari mwe myibaze yuko ubugari genda bucyumba nta bwitonde mubibona biri ku meza ugacana yuko umengo biroroshe kurondera bucyumbe rero urafundikiye byubwo ntabwo njya hino kuri kw'Imana nibiharage oya gusa ushuvuga ngo simfundikire nshaka bushuwe ushaka bushuwe ushaka bushuwe bufundikiye bose kubera kwica gifuniko tureke kugorana genda byine ukuntu wimereye usa n'umuntu yoba umukoze isi ukora cyoma agenda ndakupropota mabuja akongera umujara basi Marezo uvuga ukikabanye ntibumve ko ndiko ndacumba mpagaze hito banyumve itekanire baranyumva tukabona ndakuzaniye n'isaha sana ngiye Marezo neza Mare umviriza basi ngira amahera yose ushaka jewe ariko uzumare ucunga uragira senkani mie ntangora haguruka rero ndabucunga gusa para bya ndisi kubira mabucumba mije kishwangisho ugira umuntu sawa chumba no mwibaza ko ngaha kuba mu gisagara ari ugufi ari ukwanika amenyo ibi ntituba twabyize ku buntu bwose bose aho ni wozana imboga tugashyirako hakikijwe kandi rishabu hano bisangayo nka giterizari nuko nyine dutanga n'uri bose Hadi como meu gusangiyo akaguteza uriko urafina None mukamushaka ko umuntu agira ibanga gute aba
Sheri kare bureba. Ahare wisange wumva umerewe neza. Ndakubwije namaze kwagura karere. Nka ruguru maze kororera ingurube inkoko gusa ndiko ndaraba ukuntu no kwagura urumva nkatangwa kuzana bwabo kwavu buto babwita ubusungura. Ubusungura bujya buraryoha kandi burunguka. Akaribwo rero ninjiza muri projet. Hama rutegura ukuntu tuzobana gusa rero mu bintu nako ndiyumvira. Urabona ko umuntu ushatse kubaho neza ba iwanyu. Urabona? Nashaka rero ati nzokuduganira ruguru ndabahano twubaka kibare urumva amatwipointemwo twibarukira abana hajya nyene. Oya sheri tongere tuduge ruguru. Ubone n'ubujumba tubayeho gute mu gitondo amata saa 3 bangavyo dufungura ubona aho ngako mbaye mu babosi amazi yo hejuru uroga wanatagase. Sheri ahubwo umugambi no kugira fata izo nguru buzigurisha nubwo kwavu ubugurisha uze dukora umugambi n'ubujumbura wovyumva gute? Ahanyira tongere tugende iyo ruguru umushatsi wishire utibagiye isuka ya buri munsi. Sheri tohisha abantu bodutwenga rabuze tumanukina. Nabona byo. Umva nariko ndakumviza kwanza numve kufisaha. Numve kufisaha ane kuko buje ushaka umugore mwiza umubona mukiri muri fiançailles. Ariko urazi ko muri kino gihe ushaka kubana n'umukobwa nawe akora nawe mugakora. Sibyo? None hajye ubaye sinabonye ari ababosi gusumbya ngaho. Nubona ababosi. N'ababosi kudusumbya. Sabosi. None we ntunagerageza ngo winjire mu cyumba uraba ahantu mu gatiriware bo babika amahera. Oya. Nana gatiriware n'ugurura abaha amahera yabika ngo oya nkushira hanyera noje mu cyumba cya databuja nkinjirayo. Hama ngo uzotera imbere gute ngo tujova muri ubuzima gute ngo ushaka tuwe mu muji gute? Reka kuba mu muji wikora kutubona. Oya sheri reka dukore imigambi wacu dukoresha amaboko yacu rega itunga itavuye ku mana nta mugisha. Reka bikuri kubwana reka sukwiba uragenda ukifashishamwe nk'ibihumbi jana bajya abantu ubona bajya batunze bajya aba boss bari ngaha bose wibaza ko batunze uko nyene ntihari abibye amakampani y'abandi ntibari abibye mu gihugu ntihari abibye ibintu byinshi nta utunga atibye rero nawe wikora kubyibona ukuyemwe ibihumbi jana ugashira mu bintu byawe ntamenya na kimwe. Ahari ushatse kumbwira nubwo akari gukora. Hati ngo nuko nyine nkora je mfise ukuntu nubatse umugambi w'iwanje aha mabuja ataje ibihumbi jana akama tekutimo data buja ataje ibihumbi jana nkashira ha umugambi ukaburagiye ababanyi naraguye akarere hari ukuntu business yanje nayubatse ni ekute cyane ni mubanya kama ibihumbi jana sinjya munsi y'ibihumbi jana abaye make 70. Cyo tuvuga rero Imana katanga gushitanga. Irabutanga ariko Moko ni sawa? Ni sawa. Wewe uruwaye? Ndungaho. Ngaho no kuvuga iki? Aho hafi aho. Ngaho hafi ni kuvuga. Ukora kazi ko munzu wewe? Umaza meza ngaho. Na mezi make yagusa mezi 5. Na 5 gusa. Waje kugira iki? Mabuja ni musheri wanje araje tu. Ubu rero usigaye nkura karenge mu nzu nawe ugaca uza kuzana baba ngaho na hariya mugaca muza no mu ntebe zanje ngo ba mukabagarara akaguru mugashinga ku kandi he wa mukobwa wowe ubu rero watomboye igirirwa ubuntu uronka udutatwa mu gitondo uronka n'udufyeteri twagashusho udutama turahaye tuvayo mu mezi 5 uciye wiyumvira kwinjira mu rukundo. Marezo wowe uri n'ubwenge butembera wewe ubona wowe utunga nde wewe waharagira wewe ko wubaka ariko mabuja reka kuduzisha vuga ibintu birasanzwe. Birasanzwe iwanyu birasanzwe wanje ntibisanzwe ibi ni ibintu bisanzwe ibi ndi umuvyeyi wa mukobwa sinzosubira kukubona wahonyoje akarenge ngaha aho hanze amasafuriya yanjye mwaraduma ko kurusazi nawe ngaha muri saro wibereye mu bindi murimo murashukana muhendana. Ndayoza duhejeje muhejeje kuvugana muvugana iki wewe tatashe ntenyenya ntugende oyo turazinanye birasanzwe mabuja kubera ko
nimba ukeneye igifukamunwa ndashobora kukiguha nta kibazo. Gusa wumve yuko ibi nkoze byoba bitarengeranye nibyo siba